Shalom shalom bakunzi ba Horikana TV, reka nongere kubaramutsa ndabifurize akazi keza bamaze kushika mu buzi, ndabifurize amahoro y'Imana abane namwe. Ni Gisirene Haziyo, reka dutangure no gusenga hama dusome ijambo gatoya. Data wa twese uri mw'ijuru, twongeye kuguha amashimwe kubw'umunsi mwiza mwami wongeye kutwereka, turagushima kuko uri Imana yihagije ubumana. Uri uwa mbere kandi uri uwa nyuma, uri intango kandi uri iherezo, erega uri Alpha kandi uri Omega, ntawuhwanye nawe mwami. Turagushimiye ingene utwitaho uko bukeye uko bwije. Ndagushimiye kubw'abakunzi bacu ba Horikana TV, ndagushimiye ndetse no kubaca hano bose mwami kuri iyi TV. Mana ubahezagire, uhezagire n'abadukurikirana. Mana ndasenze ngo ivyo ngiye kuvuga vyose bigira ubushobozi bwaba ubwo guhindura canke kuremesha umuntu wese aza kudukurikirana. Urakoze kuri Imana igira neza, uri Imana yumva kandi uri Imana ikora. Amen. Bakunzi ba Horikana TV, icambere reka tubanze tuvuge kuri aya majambo. Ariko imbere yuko mvuga rino jambo hariho indirimbo ivuga ngo bamwe muri twebwe dufise Yesu gusa, niwe sobanuro y'ubuzima bwacu. Nta kindi kintu na kimwe tuba dufise cosobanura ubuzima bwacu atari Kristo. Ushobora kwishimira amahera, ariko amahera ntashobora kuguhaza. Ushobora kwishimira umuryango, ariko umuryango ntushobora kugufasha ibintu vyose. Nico gituma abamenye Kristo ata kindi kintu na kimwe twovuga atari uko twishimira Kristo. Twishimira Yesu gusa, niwe nsobanuro ishitse yo mu buzima bwacu. Nuko wewe uri kurankurikirana, ndashaka ko dusangira iyi zaburi ya 91 yose, turayisoma yose. Kandi ndasenga ngo igukorere muri uwo mwanya. N'umwanya wose uzoyibona izi igukorere. Haravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ngo ndabwira uhoraho nturubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Kuko ariyo izonkiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira, ariko ndashaka ko hano hantu uza urahashira izina ryawe. Izombundikira, uvuga uti hano havuga ngo izokubundikira, ariko ndashaka wowe uri kurankurikirana uvuga uti izombundikira mu moya yayo. Ngo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo, ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwizigira. Ngo ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendera mu mwiza, canke n'agatikizo k'ibiyogeza mu mashoka. Abantu ibihumbi bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe, ngo amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Uwagize uhoraho ubuhungiro bwawe isumba vyose, wizigiye uburuhukiro, wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuzigama abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kwibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyogeza. Kuko yankunze akaramata, aha nuhora hariko aravuga. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yemeye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa ndamukize, muhe icubahiro. Ngo nzomuhaza kuramba
ngo kandi nzomwereka agakiza kanje. Haleluya. Iyi zaburi ya hano nateye ni zaburi irimwo amajambo akomeye kandi irimwo amajambo aremesha yotuma urema mu gihe woba uri mu bwoba kanaka, kuko hano haravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose ngo azokwama ari igitutu c'ishobora vyose. Ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ushobora kuba ufise ubwoba bw'ikintu kanaka, ariko hano ijambo rirakubwiye ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose ngo azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Nta kindi kintu umva ngo si bimwe ariko ni igitutu c'ishobora vyose. Apana ngo igitutu gigishoboye bimwe, ni igitutu c'ishobora vyose. Hari ahandi havuga ngo ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro. Haleluya. Hariho abantu usanga mw'ijoro bavuga ngo bumvise n'akayabu karengana bavuga ati nguwo n'umurozi, bama bagendana ubwoba mu ntambuko zabo zose ugasanga bafise ubwoba, ariko hano ijambo rirakubwiye ngo ntuzotinyishwe igiteye ubwoba mw'ijoro. Humura, Yesu ari kumwe nawe. Ngo hano rero kuri seti ngo abantu igihumbi bazohindikirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 ngo iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Naco bitwaye ivyo wumva hirya no hino, ingwano. Murabona ko le monde ahigeze haba hari ibintu biba biteye ubwoba, ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ibihumbi n'ibihumbi bizohindikirana iruhande yawe. Iyo wumvise ibituriga, iyo wumvise ibiteye ubwoba, yibuka rino jambo ko hari ijambo rivuga ngo abantu ibihumbi bazohindikirana iruhande rwawe, ariko wowe ngo uzobirabisha amaso yawe ngo hama ngo ubone ngo ingero y'abanyakibi. Mu yandi majambo kucaremwe gishasha novuga ngo tuba turinzwe. Turi mu bwigobeko bw'isumba vyose. Uwo nyene niwe aturinda vyose, niwe adukingira, haba igiteye ubwoba mw'ijoro, haba ngo akayogezo k'ibitikiza ngo ntacu uzoba. Peu importe ivyotera, namba ari za Ebola, namba ari za corona, namba ari iki, hungira mw'ijambo. Haleluya. Ndiko ndabwira wewe uno musi uri kurankurikirana. Sinzi ivyo urimwo, ariko ndumva yuko uyu mwanya nosenga ugasengana nanje, hama ukagira kwihangana, kandi irino jambo rigukorere, urisome uririmbure mu gatondo no ku mugoroba, hama umutima wawe ureme. Reka dusenge. Data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye kubw'uno muntu ariko aradukurikirana. Ndagushimiye ingene utanze ijambo ry'ihumure, utanze ijambo ry'ukuri, utanze ijambo ry'ubushobozi, utanze ijambo ry'ubuzima mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kuri uno muntu ariko arankurikirana aho aherereye hose mw'izina rya Yesu Kristo, ngo umubere Imana, umurinde, umuhe kurema mw'izina rya Yesu Kristo. Iri jambo rimukorere mw'izina rya Yesu Kristo, abone urukundo rwawe, abone ubuntu bwawe, abone yuko ijambo ryawe ariko kuri gusa kubimwerekeye, ibindi byose ari binyoma mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo uyu muntu agwaye yakire gukira. Ndasenze ngo uyu muntu yatawe n'abavyeyi mwami umwereke yuko ari wewe se w'imfuvyi. Ndasenze ngo uyu muntu ari mu bibazo bitandukanye mwami, reka umubere Imana, reka umugenderere, reka umukoreko, reka my God, ndazi yuko ni wewe wenyene ushoboye. Haragera aho igihe umwana w'umuntu ananigwa, ariko wewe ni wewe Mana wenyene ushoboye. Ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana yumva, ndagushima kuri Imana ikora, ndagushima ko uyu muntu mwami ahinduriwe amateka, ndagushima ko uyu muntu akize mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana yumva, urakoze kuri Imana igira neza. Icubahiro n'inganji n'ivyawe ubu n'ibihe bitazoshira. Amen.